urukundo muzokwiga ubusa murara ubusa ari umuntu w'umukobwa umenya musha ubwenge bugufi. Tracy urakunda ubu umutima wawe wumva wiyumvamo kuko jewe ndavye urukundo agukunda Claude simbona ko umurutisha abandi. Nakubwire woshaka kumviza ibyo jewe mvuga cyangwa nawe ukabireka. Ikintu kikimana urankanze urankanze nk'ibyatanije ndaguhanze gute ahubwo wewe ngira ubwenge sinzi wari wabushize ikintu bazi kuvana nakuri yo pardon nari nafashe ariko ndakubaze ikintu iki kimwe gusa kandi nyishure cyo twavuganye cyane ahubwo twe twabirose ngiyane kuri amaraso yiwanje na yawe umenga ubasigaye aramwe suko gusa sherimbiriza nabwiye ngo shewe nuko ikimana wewe nagize ntawe uratangura sherimbiriza ndakubwira Shabazi nayo nkumbuye kuganira nawe pe hano nanje nayo ndabikumbuye gute hano nakumbuye bimwe byatari sheri je nafise ikibazo sheri kazo nyabana urumva amazina sanyerukafu sheri mungu wa undi muhungu ngo no muboso ngaho aho hepfo ngaho nayigesha kwatekere sekirekira nk'abanyerukafu ariko mbona byakaze sheri byakaze gute no ko abasaza nje byamaze gushikaye byavre umuhungu ni waheje no ngaho hepfo hajya ku isoko amajyana hajya ku isoko afite ikibanda kinini uko ndandaza ibintu by'amaordinateri nawuzi sheri yitwa Adolphe Douglas Adolphe mama zigiye kwirukako nyene ujya wosanzwe ndamuzi ngiza kwonga ndamuzi shevye nimwe nakubwira kuva kare je nakubwiye ko mu rukundo ntihaburayo ibuye abantu baza bitwaje amafaranga canke baza bitwaje ibintu biriya ntibabura mu rukundo gusa ikintu kiriko nukumenya ingene umuntu avyigenzamo nimba nabasaza nimba kuri musaza yashitse yakagenda kushobora gusanga amafaranga kandi ategeza kuba birebire gusa icamenya mukuno kugira nuko umenya ko ndagukunda kandi bazurabiza kandi gikuru je naje nakwizera ko nkunda gusa cyo nagomba gusaba shintu tutirimuke ngo kubona abo amafaranga ubuce bituma ushobora gusanga watirimutse ngo nibukurikiye ngombize ngo remego n'amajambo abibanye bakubwira cyangwa abibanye so bazoza kubakira musaza so bazoza kubakira nabandi so bazoza kubakira urukundo nigwa babiri ivyo urabizi je nawe tuzomenya ngene bitegereza kugera urukundo rwacu abo byihotse gusa dukomeze urukundo rwacu tumenye iyo tuko turaje gusa je ndashima Imana ko ibyo niko ndakora imigambi niko ndarangura kwiko biragenda neza nico kintu nyamukuru je shima Imana kandi umuntu akomeze gusenga kandi azi ko ibintu bizogenda neza yego Imana izoheza ngira Hama sister, ntawa kubara skindi. Agira kunyura kimubariye transfer wanje. Mbese kumubwira rero umenga ntacakiye neza. Yambwiye ibindi bintu. Bojene nakwiyumviye. Ubuzima ngaturimo ngamuhira nyatari. Cyangwa turabona grand frère code intambageze. Sivyo? Cyangwa je vraiment ubuzima bwo kwanga ngamuhira. Ndabukundo ndananje ubuzima bw'iwanje. Heraye projet wanje. Sasa ndavanga kimubariye tumenga wapi cyane cyane byo ndi we ndagere sisi nani mvuko ko nabo yokimbani yokimbira ko
icyo uvuga nawe je n'ikintu nyamukuru ushaka ndafasha zashaka impanuro ziwawe impanuro ziwanje nuko ari wowe wenyine wogenda ukabyiyumvira ubonye umutayi wawe ufite umutayi wawe ukwiye ukaburondera ubwo buzima gift simaki iminsi yose ngo ubwo mutanguze nk'umugambi wawe ngo ufise amahera menshi nawe ufise make urashobora gutangura ibintu ukaguma uduga bukebuke je ndabyizeye ku byo mfise nzote banshirikiye ku mugambi je nzoba nkeneye je sinobigwanya kuko birabaho ibyo sinoshobora kubiharira kuko ndabibona kuri benshi ariko icyo ndagushimiye urakoze ku mantu mpaye ego Karibu ni mwinjiri. Wana kugira mbere ni wowe Claude. Jenny J Claude ngira icyatsi nyumiza ko bamugira ngo banda ibyo nari. Jenny batahomba rero habona. Shinda habona zunami. Nawe muhire wanyura hanze. Shinda hazi. Kimwe rero nditurondera. Ese simva ibigire twavuga ibintu by'amazina aho uba naho baje sindi ibintu bakuvuga. Umverije. Jenny ko nakubwira. Ndire ko turondera. We umwana muto ushaka kunshusha umuto. Je simbi ikintu jewe kurambwira je simbi ibintu ukavuga je n'ibitahuri. Wewe nta nakimwe wakoze rero. Nanakimwe. Ikintu nakoze ni cyo mbwira je mbwira dudurungira ibintu je ibintu nabwo ucisha ijya no Umverije. Kizere ko je mpanga ikintu ugacuhindura nawe. we Yenda shaka gupanga ibintu ukabigwiza n'ubusa. Chemi na tuwaje burya umutumiza kabano kugira ngo batuke cyane ibintu byatumye Ikintu kimwe gusa womenye. Kwisi no kwitonda. Ukwitonda kandi uri kuraja ukaharaba ko akakinogo kiri. ikinogo je nikome cyane cyane we hari byo wedu fara akazo wama agiye cyane akazo ndakorera ukibo tumucimi na ngiyo Sinoshobora no kugikoresha. bino we bintu uri kuratisha ijya no hino ngo mwike ukamenya ikwana na uko menga urankoresha n'ibiki n'ibya Rero jendi nga. Igihe umuntu yashyize ku rutonde nk'umugore wanje, shaka kubwira umugore wanje. Kugenda umuhangara ushaka gukora icyo shaka. ngo umuntu je nahanganye Jendi kanabwira ngo ube witonda cyane. Stress we nk'umunsi. Muhurira mu biki ngo uvugana nawe. Tese n'umushire wanje umugore wawe none Ngiye je no tese n'umushire wanje umugore wawe Yaba yari umugore wawe abakwemera. Ariko nta nari mazigera kwemera ibyo. yemerane none nimba Yemera jewe. twemere je simbi ibintu none krisazi none nimba kwemera hari ibindi none je simbi impamvu ikurano Kimwe gusa ushaka kumuvuruga mu mutwe. Dikora mvuga mu mutwe bwo we nimba ni we uriza we nimukunze urabana yamuyikuzanye avara ko gucisha cyangwa Nzerosha mu mutwe. Yena bwe ntibundusha mu mutwe. Kimwe gusa nshaka ndakubaza gati ubuzima bw'iwawe no bwa Kristo umva ushaka. jewe ishame na mbere nje tusamukunda cyane kubwira byo Uramukunda. je ndamukunda samples kana nyenda tsankunda Uwo mupira rero umva uritanze. none ubwiriza je simbi kazaniki cyangwa Tracy je ndamukunda uja kwikoza amafaranga Nje kumwe ngo ubuzima bw'iwanje ngo natetse ibintu munda byose munda Tracy n'ubuzanira mukuru nenda twese n'umwana kwa bwe Nziza rero ndakubwira. Nibijyanye umasore kubona muri kumwe nawe. Uzocuwe n'icyuba. Uzocuwe n'icyuba wewe ndakanda. je ndazi ko mbiriza je n'umwana ko naje sindi umwana Sawa nta. je sindi umwana Tracy je ndamukunda asample kana nyenda tsankunda sinumara ibintu bikwambwiye Reka rero dukoresha amafaranga. Tuze turaba uwo akunda uwo ari we. kwesha ko naje gukoresha umutima Nikizashoboka nawe. Ntabwo kizigera gipasa. Biza niba arivyo warumumagariye ko nimba arivyo warumumagariye ko je ndagiye bagomba kwica ushaka Uriko urankanga rero. twese sinabukanga
Iyo video no mbe ejo ndibutse umviriza